rero nagira ngo dusangire ijambo ry'uno munsi. Iyo yari intumbero y'ukwezi kose. Ijambo ry'uno munsi ryagutse rwose, ariko twoshobora gusangira ko bikeyi. Ijambo ry'umutwe ry'uno munsi tuzosangira mu mafraternité niri rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ikindi kintu cyose. Rinda umutima wawe kuruta ikindi kintu cyose. Mu Migani 4 murongo wa 23, Imigani 4 murongo wa 23 havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ari ubugingo ududubiritse. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu mutima hari iki? Mu mutima ni iki? Mu mutima harakomeye cyane. Umutima w'umuntu urakomeye, ni isoko y'ibyiza canke ibibi. Umutima niwo hava ibyiza umuntu abamwo canke hakavamwo ibibi. Rero ziko turabwirwa guhinduka, tugaca dusanga tubwirwa n'amajambo yo kurinda umutima, turakeneye guhinduka mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ibyo duteragira muri uwo mutima nibyo biheza bikamera, nibyo biheza bikazana ubuzima bugaragara inyuma. Umutima ntihaboneka, ariko bivayo biragaragara mu buzima bw'inyuma. Ce que nous cultivons intérieurement finit par apparaître dans nos vies. Ibyo duteragira indani amaherezo nibyo bizogaragara mu buzima bwacu buboneka. C'est le centre de la vie physique et spirituelle. Mu mutima ni ihuriro ry'ubuzima bw'umubiri n'ubw'impemu. Harakomeye cyane rero, harahambaye, birakenewe kurinda imitima yacu. Ibyiyumviro byacu biba mu mutima. Ivyo vyiyumviro navyo nivyo bituzanira ingene tubaho. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko umuntu yiyumvira niko ari. Mu Migani, telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Uko umuntu yiyumvira niko ari. Imana idufashe cyane. Rero ivyiyumviro ni ihinguriro ridasanzwe rihingura ubuzima bwacu bugaragara. No kwa muganga ugiyeyo ugahurirayo n'umuganga ashobora kukumviriza neza no kukwitaho mu buryo agufashiriza umutima, bama babivuga ngo utangura kumva bitende atari umuti no muranya. Nta kindi kiba cyahindutse, haba hahindutse ivyiyumviro vyawe kubera ivyo umuganga akuganirije. Umuntu rero Imana yamuremye imufatanije rwose. Igihe akiri mu mubiri, umubiri wiwe urafatanye rwose n'ivyiyumviro vyiwe, umubiri wiwe urafatanye rwose n'impwemu yiwe, umubiri wiwe urafatanye n'ubuzima bwiwe. Iyo tubwiye ngo duhinduke, ni ukuvuga ko ubuzima bwacu duhindutse mu vyiyumviro, ubuzima bwacu bugaragara buba bugira buhinduke. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu adufashe cyane. Muganga umwe narigeze kumubwira, ni muganga ariko wavyibushe, acambwira ntakijijwe, ariko si kubera atakijijwe, nibaza ko yakoresheje ivy'ubumenyi bwo kwa muganga. Acambwira ngo yarakoze ku mbanyi yiwe yakoze kunda. Acambwira ngo aya n'amasozi y'abagabo atemba aja mu nda. Uwo mwanya kubera naciye ndavyibuka,
naciye ndamuhaririza reka ariko wabyibushe ugaba inyuma y'umwanya nca ndasubira ndavyibuka yuko uruhagarara ruteza kuzurinda ukama wuzurinda ukagira n'uruda runini kubera uruhagarara rwo mu vyiyumviro. wiwi ku bantu sigaye cose ntibiva ngaho ariko uruhande rutari ruto birava ngaho. Stress irateza uruhagarara, irateza kugira inda yuzuye, kudobangana mu mara. Hari n'abatuzuye inda ngo biboneke mugabo bakama badobangana mu mara. Ivyiyumviro rero ni ikintu kinini, ni ahantu Imana yabitse ubuzima. Ikintu dufise nk'inkuru nziza ni uko ivyiyumviro tubigaba. Turafise uburenganzira n'ubushobozi bwo gutegeka ivyo twiyumvira, bimwe tukavyirukana ibindi tukavyemera. Guhinduka rero kurimwo kurinda imitima yacu bijanirana n'ivyiyumviro vyacu. Yesu adufashe cane. Iki gitabo c'Imana kirimwo amabanga menshi. Dawidi yavuze ngo ndavyumvise amara yanje aradobangana. Yumvise inkuru mbi ngo amara yiwe aradobangana. Eri mu gupfa bamubariye inkuru zibereye ku rugamba, bamubwira ko n'abahungu biwe bose bapfuye, ngo yari yicaye ku ntebe, nimba yagize avese, nimba yagize iki, mugabo ubwo nyene aca aratemba aca arapfa. Hanyuma umukenyezi w'umuhungu wiwe yari yibungenze aca avyara ubutarariye. Urabizi kugira umuntu avyare ibintu biba vyabaye mu mubiri, inkovu ziba zakoze, amahormone aba yakoze, haba hakoze ibintu vyinshi mu mubiri kugira umwana yiyumvire avuke. Ariko uruhagarara ruradobanganya vyose, umwana aravuka aca mwita n'izina ry'amagorwa nyene, kubera ngo icubahiro c'Imana kivuye mu Bisirayeli. Imana idufashe cane. Guhinduka rero ni urugamba dukwiye kwemera. Kurinda imitima yacu ni urugamba dukwiye kwemera tukarurwana, kubera nitwahinduka mu mitima, nitwarinda imitima yacu nivyo bisazi bivuye ku magorwa ari mu vyiyumviro. Yesu adufashe cane. Turagomba rero guhinduka duhereye mu mitima yacu. Aleluya. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cose, kuruta uko worinda ikindi kintu cose. Dusome amajambo yandi muri Luka 6:45. Luka 6:45. Haravuga ngo umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi. Ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kiwe kavuga. Imana idufashe cane. Umunyangeso nziza ntizipfa kuza. Ingeso n'ibintu biboneka, ni inyifato zigaragarira abandi. Mugabo ngo imbere y'uko ingeso nziza ziza bitangurira mu mutima wiwe. Luka 6:45 niho twasoma. Umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiwe ryo mu mutima wiwe. Harya umuntu ntibipfa kumwaduka ngo asambane, umuntu ntibipfa kumwaduka ngo yite mu biboreza, ntibipfa kumwaduka ngo yibe. Oya, hariho ahantu
hariho ingene aba yaripanze mu vyiyumviro vyiwe. Rinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cose. Umuntu ntibipfa kumwaduka ngo yisange ifaranga ryibukako aca ku giti no kwibuye, vyemewe bitemewe, akora amakosa atayakora, mpaka gusa yaronke ayo mahera, mpaka gusa ashikire ayo mashure, mpaka gusa ntibipfayo. Hari ukungene indani mu vyiyumviro vyimbitse kure, hari ukuntu aba yifashe mu vyiyumviro. Rero iyi nyifato yo mu vyiyumviro niyo igenda iratugaragarako mu buryo bugaragara. Twisengere duhinduke mu mitima yacu. Amen. Abaroma igice ca 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima vyera bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima kugira ngo mumenye neza vy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Amen. Amen. Abatari bake muri twebwe nukuri jewe umenga norishingira intare tuza ngaha kubera turashaka kumenya Imana, turashaka kugendana nayo, turashaka gufatanya nayo mu migambi yayo. Ariko Imana yamitanga fondation, yamitanga aho bihera, ishiraho urufatiro rw'ibintu. Hano rero ijambo ryayo ritwereka ngo kugira ngo dushobore kumenya neza ivy'Imana igomba, kugira ngo dushobore kumenya neza imigambi yayo, birasaba ko twemera tukagira imitima bishasha. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Uyu murongo wa mbere harimwo ikintu nashaka kuvugako. Mu gifaransa uvuga ngo je vous demande donc frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Havuga ngo ndabasavye rero bavukanye kubera ineza Imana yaberetse, kubera ingene Imana yashingire intahe ineza yayo kuri mwebwe ikabibagaragariza, muyegurire uwuri wese. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous demande de lui consacrer votre être tout entier. Muyegurire ubuzima bwanyu bwose, uwuri wewe wese. Tuvuze ngo uwuri wese, notre être entier, uwo turi wese haragendamo n'umutima. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero kugira ngo umutima wacu uhinduke neza kandi tuwurinde, turakwiye kuwushira mu biganza vy'Imana, tukemera Imana ikinjira mu vyumba vy'imitima yacu vyose. Amen. Haleluya. Hari aho umuntu azibira icumba kimwe canke ikindi. Nk'akarorero, hari aho uzibira icumba co kubabarira. Vuze ico nibanza twoca twumva n'ingoga. Hagezwe ko ivyo guharira ukugara, no, we muyera aha ntiwinjire, urazi ivyo yangize, urazi ko ari we yantanguye, narababaye cane. Ivyo tuvyihoze tuvuga ibindi. N'akarorero rero guhereza ubuzima bwacu bwose Imana birasaba kuyihereza umutima wanje wose, umubiri wanje wose, ukubaho kwanje kose, nyemera Imana ikagira kontrole ku buzima bwanje.
Imana ikagenzura ubuzima bwanje. Tuyikomera amashyi kugira ngo umutima wanje urindwe, ndakwiye kuwuhereza Imana, nemera Imana ikawufata ko control. Haleluya. Ivyumviro niyumvira, nemera Imana ikabifatamo control. Haleluya. Gukontrola ni kugenzura, kandi turabahakwa kuvyumva mu Kirundi. Control kiri mu kuba Kirundi. Yesu ashimye cyane. Nka controle technique. Haleluya. Rero hano haravuga ngo wihereze uri wese. Amen. Ngo umubiri wawe n'inkomezi zawe. Amen. Umubiri wanyu n'inkomezi zanyu ngo n'ibikugize byose, toutes vos facultés. Ko bavuga Igifaransa uca mu byo. Haleluya. Toutes nos facultés. Haleluya. N'ibikugize byose qui soit mise à sa disposition, bibe ibintu Imana yogira uko ibona bibereye. Amen. Ubishira ahantu Imana ibihamvya, ntubinyegeze Imana, ntuvyime Imana. Haleluya. Abifuza guhinduka turashobora kumvikana. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibe à sa disposition, bibe ivy'Imana ifiseko ububasha, comme une offrande vivante. Nkaho ryoba rishikanwa watanze. Amen. Haleluya. Tubitange, tubihe Imana nkaho ryoba rishikanwa watanze kera kabaye. Bugishikanwa mubare wiherekana ngo kirazira gukura ikimazi ku gicaniro. Wamaze gutanga ishikanwa kugimana ku gicaniro, kirazira kurikurayo. Byoshikira ngakuru y'umutamana gacavuga ngo ndamushikaniye Imana, kirazira kongera hajya mu ibarabara ngo ce niyumvire ngo bwasigaranye mvutano yonyene, ngo hirya mutamana ndawukuyeyo ngo nzoraba ikindi ntanga. Kirazira. Wishikaniye Imana rero gumamo, gumiza ishikana ryawe ku gicaniro. Rekera umutima wawe n'ubuzima bwawe Imana, ngo n'umubiri wawe nyene. Haleluya. Avyumvise Imana ikomega amashyi cyane. Negeze kuzana agatambara muri bijya bitambara dutunga muhira byo gusasa ku mameza. Burya abantu babona ibintu biba bigaragara, ariko bifise isi biberamo itaboneka. Agatambara nakazanye kubera twari dukenye ibitambara hano, hanyuma haza umuntu atuzanira ibitambara bifunze neza, biguze bishasha bikwiye byo gusasa hano ku mameza. Twari tukiri hariya ruguru. Kagatambara ndavuga ngo ibitambara byabonetse akanagatahana. Imbeba zarakariye. Naranakabitse uzoze ndagakwere. Ukaba wokuramo n'akagereranyo ko gushaza. Canke basi ngo gapfukishe ikapo y'imbuto ujanye mu murima. Oya kwende. Konse mukazi agatambara. Kirazira gukura ishikanwa ry'Imana ku gicaniro. Warihaye Yesu, gumayo. Warahawe ubuzima bwawe Yesu, gumiza ku gicaniro. Umuriro watsa ari mwinshi, reka ingamba ziveko. Amen. Abumva urwo rurimi barahari hano, naho baba babiri ndaza gushimira Imana. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cyose. Uburyo bwiza bwo kuwurinda, urekere Imana ugenzure, ushireko n'umubiri uhinduke gishikanwa ry'Imana. Umubiri wawe uhinduke gishikanwa ry'Imana.
ritava ku gicaniro. Hacakurikira rero aya yandi majambo yo gusangira atari make. Iri jambo riragutse ngo niho Mana ishimwe cyane rizobishikanwa ryera rihimbara Imana, kandi icyo niko kuyisenga k'ukuri. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Uko niko kuyisenga nyako. Amen. Turashobora kuza hano tukaririmba n'amashi menshi, umenga n'umubiri wawe utanze kubera uriko urawutambisha. Indirimbo iheze bigaca biboneka ko ivyiyumviro vyawe bitari muri iryo ndirimbo. Kubera indirimbo iheze baciye kuvuga ngo ni nziza cane. Uca uhagarara ukarindira iyindi baza kuvuga, kubera mu vy'ukuri si wewe wariko uravuga ko ari nziza cane. Ivyiyumviro vyawe vyari vyibereye ahandi, hari naho wariko urabivuga. Hariho n'abantu dusuye tuvyibukanye baja muri telefone utumesaje n'utundi tuntu dushusho. Yewe Mana yanje, itaraguhirako urayibika, ureke guhenda Imana ngo uriko urayisenga kandi uri kuganira n'abandi bagabo bibereye hariya canke abandi bagore bibereye hariya. Amen. Tugaca tuvuga ngo nari imbere y'Imana amasaha 2 tuba turi imbere y'Imana kuva saa 1 kugera isaha 3:15 twari turi imbere y'Imana. Hehe, imbere y'Imana hehe, ivyiyumviro vyayibereye kera vyibereye ku gakobwa keza yabonye, vyibereye ku gahungu keza kamureheje, vyibereye ku dufaranga ashaka gukorera, vyibereye i Dubai. None bana bigume bisa umwanya wo gupanga imitwe n'umwanya wo gusenga bigume bisa. Reka umwanya wo gusenga umwanya wo gusenga. Komera Imana amashyi yo kurohama. Haleluya. Bigume bisa. Bari byo muri kumwe bigume bisa. Nimwishurane nakwishura umyishure bigume bisa. Nimubivugane bigume bisa. Umwanya wo gupanga imitwe turaza kuwuronka nitwava hano, ariko uyu mwanya wo kubonana n'Imana. Haleluya. Ivyo nivyo bituma umuntu iyo yaje mu isengero ntagenda uko yaje. Iyo umuntu yerekeye ivyiyumviro vyiwe Imana ikabigenzura, iramuha urutonde rwiza. Umwanya wo gusenga uravugana n'ijuru. Haleluya. Nitaramenya kumva ijwi yo irakumva. Bibiliya ivuga ngo imaragarita zanyu nimuziterere ingurube ngo zizibonyane. Ubuntu wagiriwe gukumenyana na Yesu, reka kubiterera ingurube ngo zizibonyane. Uca uraraba bambaye ubusa muri Facebook, uca uraraba uburofa bwo gusamaza muri za WhatsApp, muri za hehe. Ubu message utagira ico bumaze, nawe yo bari groupe y'amaziko uraza kuyiraba niwasohoka. None ugira umuhambire hano. Ewe zakwe bibiharage basize ku ziko bireka bizigire ziri kuraronka biraruta ibiharage. Ega n'ubundi uziyumvira iyo uri hano ntuce ubisukamwo amazi n'amakara ntuce uyongeramo. N'ubucanja gusa bwa wa mubi aba ashaka ngo ubure byose.
kurondera, kandi hano ni isoko y'ubuzima imbere y'Imana. Haleluya! Rinda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi kintu cyose. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yangana muhinduke bose mugize imitima misha. Imana iguhezagire, tuzosubira. Hinduka, umusabe ukwezi kwiza, umusabe ukwezi kw'impinduka zidasanzwe, umusabe ukwezi kwa transformation, ukwezi ko guhingura.